ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanenze ibihugu bisaba ko u Rwanda rurekura umunyapolitiki Paul Rusesabagina wakatiwe gufunga imyaka 25. Iyo miryango cyangwa se ibyo bihugu birakomeye, ariko kandi ntekereza ko natwe tugomba kwita ku mutekano w'abaturage bacu. Perezida Paul Kagame yavugana n'ikinyamakuru The Hills cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri rukiko rw'ubucuruzi Kigali mu Rwanda, wunganira uruganda rw'itabi PTC rwa nyakwigendera Paul Rwigara mu rubanza ruburana na banki Cogebanque yatanze bimwe mu bimenyetso yashingiyeho ubujurire. Hari urubanza ruvuga yuko nta cyemezo na kimwe kizongera gutangwa ku ngwate, urukiko rukanazisubiramo. Ni urubanza rwaciwe muri 2017 itegeko kugeza ubu twajya kurureba tugasanga nta kindi cyemezo cy'urukiko kigeze kiruvanaho. Maître Janvier Rwagatare wunganira umuryango wa Paul Rwigara, wunganira Cogebanque mu mategeko, aremeza ko byavugiwe mu rukiko. Bavuga ko urubanza rwabaye itegeko, ibyo umucamanza na banki zigira icyo bivugaho, nabyo umucamanza azabifataho umwanzuro ku wa gatanu, ku buryo nta nicyo nabivugaho nanjye. Maître Pierre Henri Munyangabe wunganira Cogebanque, ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Ndagize mwiriwe Veniste, namwe muteze amatwi. Tuyahere kuyavugwa muri Afrika. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yaranse kwemera urubanza rwaciwe na sentare ya ONU ijeje ubutungane cyo ku munsi wa kabiri. Sentare yahaye uburenganzira Somalia bwo kugenzura akarere ko mu mazi y'ibahari Indiana, ibyo bihugu bifa ahagwiriye n'ibitoro hamwe n'umwuka wa gaze. Kenyatta yavuze ko leta yiwe ihakanye yivuye inyuma ivyemejwe byose n'iyo sentare mpuzamakungu ifite icyicaro mu Buholande. Hari haheze iminsi Kenya ivuze ko itacemera ubutegetsi bw'iyo sentare. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yahanuye Kenya kubona ingingo y'iyo sentare nk'akaryo keza ko gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu, ariko Kenyatta yavuze ko ahubwo iyi ngingo igiye gutuma amahoro n'umutekano bihungabana muri ico gihugu cyo mu ihembe rya Afrika. Akavuga ko ashigikiye umwumvikano hagati y'abegwa n'ico kibazo aho kumvira ivyemejwe n'iyo sentare ya ONU. Tukivuga kuri Perezida Kenyatta, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azomwakira ejo ku munsi wa kane hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ruzoba rubaye urugendo rwa mbere rw'umuperezida wa Afrika muri White House ku ntwaro ya Biden. Mubonano hagati y'abo bategetsi uzoba kimwe mu byo Perezida Biden yiyemeje ko gukorana hagati ya Amerika na Afrika kwisunga ukubahana no kungana, nk'uko itangazo ryasohowe na White House ejo kuwa kabiri ryabitomoye. Iri tangazo rivuga kandi ko Perezida Biden na Kenyatta bazovugana ko ari ngombwa gukorera mu muco no guhana ibyaha bifatiye ku mafaranga, haba mu gihugu canke mu makungu, cyane cyane bishingiye ku bunyonyezi bw'amafaranga hamwe n'ibiturire. Uko ari babiri bazoganira kandi ku twigoro two guharanira demokarasi, agateka ka zina muntu, umutekano, kongereza ubutunzi hamwe no kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Mu gisata c'amagara y'abantu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yararungitse muri Nigeria doze zibiri z'incanco za COVID-19 zirenga 3,300,500 zahinguwe n'ihinguriro Pfizer. Umutegetsi wo muri Perezidansi ya Amerika White House yabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Uwo mutegetsi yavuze ko ibi bikozwe mu ntumbero yo kurokora ubuzima bw'abantu, atari ukwiyamamaza mu ntumbero yo kwemerwa n'isi. Perezidansi ya Amerika ivuga ko izi doze 3,577,860 zatanguye kurungikwa muri Nigeria ejo ku munsi wa kabiri. Zikurikiye iyindi mpano igizwe na doze zibiri za Moderna
zingana imiliyoni 4 zarungitswe muri ico gihugu biciye mu mugambi COVAX wishinze kugabangana incanco mu bihugu bitari sununura mu by'ubutunzi. urakoze Aloyse Bigirimana. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yanenze ibihugu bisaba ko u Rwanda rurekura umunyapolitike Paul Rusesabagina wakatiwe gufunga imyaka 25. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons ukorera ikinyamakuru The Hills cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Kagame uri mu nama yiga ku mutekano kw'isi yavuze ko ibihugu bisaba ko Rusesabagina yarekurwa byirengagiza ibyaha yakoze kandi byarakoranye n'u Rwanda mu koraho iperereza. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima akurikiranye icyo kiganiro ategura inkuru ikurikira. Amagambo ya Perezida Kagame aje nyuma y'aho inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaherukaga gutora yemeza ku bwiganze buri hejuru umwanzuro usaba ko Bwana Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda yarekurwa ndetse agahita yoherezwa mu gihugu cy'Ububirigi nta kindi kigombye gusabwa. Abadepite bagera kuri 660 nibo batoye bemeza uwo mwanzuro ku majwi 2 ya oya, mu gihe abagera kuri 18 bifashe mu gutorera uyu mwanzuro. Paul Rusesabagina yamenyekanye cyane ku ruhando mpuzamahanga muri filimi Hoteli Rwanda ivuga ku ruhare rwe mu kurokora abari bahungiye muri Hoteli de Mille Collines mu gihe cya Jenoside mu 1994. Uyu yegukanye ibihembo bikomeye birimo n'icyo yahawe n'uwari perezida wa Amerika George Walker Bush mu 2005. Ku bwa Perezida Kagame abamusabira kurekurwa bafite impamvu zabo zitari iz'ubutabera. The same people that created that celebrity status have to work. Abo bamuremyemo ikirangirire bagomba nyine gushaka uko bamurekuza ndetse baburizamo uruhare rwe rwose batitaye ku bagizweho ingaruka n'ibikorwa bye cyangwa batanitaye ku bandi bareganwa banaburaniye hamwe. Aho rero niho bitangarije kuko ubwo bihindutse aho umunyabubasha mu buryo bwose wabishyiramo azaza gutegeka ati oya uyu mugabo mbere na mbere nitwe twamugize ikirangirire, ibyo yakoze byose ntacyo rebaho agomba kurekurwa kubera ko ari umuturage wa Amerika cyangwa se umwenegihugu w'Ububirigi. Uretse ibyari byatangajwe n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kuri Twitter, ni ubwa mbere u Rwanda rugize icyo ruvuga mu buryo bweruye kuri uyu mwanzuro inteko y'ubumwe bw'Uburayi yemeje usabira Paul Rusesabagina kurekurwa. Ni umwanzuro ariko waje ukurikira ibindi byagiye bitangazwa n'imiryango mpuzamahanga nka Rantos Foundation yo muri Amerika ndetse na bamwe mu bategetsi cyane cyane mu bihugu by'Ububirigi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamagana icyo bise ishimutwa n'iburanisha bavugaga ko ritanyuze mu mucyo rya Bwana Rusesabagina. Abo bose bakaba barahurizaga ku gusaba ko yarekurwa byihuse ndetse agasubizwa mu muryango we. Mu kiganiro cye Perezida Kagame yabaye nk'ukurira inzira ku murima abo bose ko ibyo basaba bidashoboka. Iyo miryango cyangwa se ibyo bihugu birakomeye ariko kandi ntekereza ko natwe tugomba kwita ku mutekano w'abaturage bacu kandi tuzabikora mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse dushimitse cyane. Ubwo bazagume mu nkuru zabo za Hollywood ariko aho bikora ku buzima bwacu, ubuzima bwacu budufitiye agaciro ku rwego rumwe nk'urwo bugafitiye Ababirigi, Abanyamerika cyangwa abandi bose bashaka kubyinjiramo. Ubusabe bwo kurekura Bwana Paul Rusesabagina bwongeye kwiyongera nyuma y'aho akatiwe n'inkiko zo mu Rwanda gufunga imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ibyo bishingiye ku bitero byagabwe ku Rwanda n'umutwe wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye. Ibihugu by'Ububirigi na Amerika byagaye inenge zagaragaye mu rubanza rwe aho byavuze ko uburenganzira bw'ubwunganizi butubahirijwe. Paul Rusesabagina ubwe yari yaramaze kwikura mu rubanza avuga ko nta butabera yiteze.
urakoze Temistokle Mutijima. Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwa Nyarugenge kuri uyu wa kabiri rwaburanishije urubanza rw'uruganda rw'itabi PTC rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara na banke Cogebanque. Ni urubanza rw'ubujurire uruganda rusaba ko uruhushya rwo kugurisha hoteli iri mu Kiyovu ruteshwa agaciro ruvuga ko rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko. Navuganye na Maître Rwagatare Janvier wunganira PTC avuye mu rukiko atangira mbwira uko urubanza rwagenze. Murakoze Venuste, urubanza rwabaye turuvuguyemo ubu rwose turiho tuvugana, rwagenze neza, buri ruhande rwagiye rutanga rigima zarwo. Yego, ubwo dutegereje icyo icyemezo urukiko ruzafata. Mwaburanaga mwerekana yuko uburenganzira bwatanzwe bwahawe RDB bwo kugurisha iriya hoteli ya Premier Tobacco Company Limited cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu munsi ni izihe ngingo mwongeye kongeraho mushimangira izo mwatanze? Mu by'ukuri nta nazo, ahubwo twerekanaga yuko mu rukiko rukuru twaziburanye kubera yuko nyine habaye ramvuwa, urubanza rugasubira muri Tribunal de Commerce. Birumvikana ko ibitaraburanishijwe mu by'ukuri nibyo byaburanishijwe uyu munsi. Ibyo bitaburanishijwe ni bihe? Ibyo umaze kuvuga yuko icyemezo cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko, tukagenda twerekana impamvu. Rero ubu se nk'impamvu nyamukuru mwerekanye uyu munsi yerekanaga yuko icyo cyemezo cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko n'izihe? Hari urubanza ruvuga yuko nta cyemezo na kimwe kizongera gutangwa ku ngwate, urukiko rukanazisubiramo. Ni urubanza rwaciwe muri 2017 ruva itegeko kugeza ubu twajya kurureba tugasanga nta kindi cyemezo cy'urukiko kigeze kiruvana. Tukavuga tuti mu gihe rero rugifite agaciro karwo, nta kuntu mwatanga ikindi cyemezo cyo kugurisha kandi urukiko rwarabihujije. Ni urukiko rukuru rw'ubucuruzi. Uretse kugaragaza yuko iryo tegeko ryo muri 2017 rivuga ko nta ngwate ishobora kongera kugurishwa, mwerekana ko urukiko rudashobora kwivuguruza, hari indi ngingo mwatanze yerekana yuko Cogebanque nk'uko mwari mwabwiye Ijwi rya Amerika yabahaye urupapuro rwerekana ko nta nguzanyo mufite. Iyo ngingo yo mwayigarutseho? Nk'uko nabikubwiye ubushize, usibye ko twayinyuzeho gatoya, ariko nk'uko nabikubwiye ubushize, urebye izarebwa mu rubanza mu mizi. Urubanza mu mizi ruzaba ryari? Mu rubanza mu mizi, kuko hari ikirego mu mizi n'ubundi, yewe bazanagikorera icyo bita mizaneta kuri 22 n'ejo bundi kuwa gatanu, ngo tuzaba dutangira urubanza rwa fu. Aho rero niho hazaza iriya baruwa, haze uko yashubijwe, hazaza ibintu byinshi. Mukaba mwizeye yuko muzashobora gutsinda uru rubanza? Ngo abantu bahura nari babiri, umwe aba yigiza nkana, ariko arigwima turazifite zihagije ku buryo zaduha icyizere ku ruhande rwacu. Twebwe icyo tuba dutegereje ni icyemezo cy'urukiko, kandi uko kije cyo kose turacyakira. Maître Rwagatare Janvier wunganira Premier Tobacco Company Limited ya nyakwigendera Sinapol Rwigara, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika. Nakoze Venise, nakoze. Wunganira banke Cogebanque Maître Henri Pierre Munyangabe mu butumwa bugufi yoherereje Ijwi ry'Amerika abajijwe uko yireguye mu rubanza burana na PTC, yashubije agira ati twasubiyemo ibyo twavuze mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Imbere y'uko nza muri studio navuganye nawe ntangira mubaza uko urubanza rwagenze. Nk'uko nabibabwiye muri message mu butumwa bugufi naboherereje, nta kintu gishya twavuze kuko ni urubanza urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwasubije mu rukiko rw'ubucuruzi. Muri make ibyo twari twababwiye ubushize, nta kintu gishya kindi kirimo.
hari hateganijwe icyamunara yagombaga kuba, urukiko rukaba rwavuze yuko ubujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara na PTC bwatanzwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Iyo cyamunara yarahagaze, yararangiye, igeze he? Ntacyo inkiko zirabivugaho kuko icyo urukiko rwarebaga n'iyakirwa cy'ikirego gusa. Ubu kuri wa gatanu nibwo tuzamenya rero noneho icyemezo nyirizina cy'urukiko niba cyamunara ihagarara cyangwa idahagarara. Hagati aho yarakomeje. Hagati aho kubera ko atari ugurisha ngize icyo bivugaho ntabwo bahaye amakuru y'ukuri, ahubwo icyo gihe muhesha w'inkiko uri kugurisha muri cyamunara niwo wabaha amakuru uko byagenze. Muri makeya nk'uko mwabivugaga, kuri uyu wa kabiri mu rukiko nta cyaburanwe, nta cyavuzwe ku byerekeranye n'umwenda Cogebanque ifitiwe na PTC. Oya, ikibazo cy'umwenda kizavuga mu rubanza rw'iremezo ruteganijwe kuzaba mu minsi iri imbere. Ejo ntabwo cyashobora kuvugwaho. Tuvugana ubushize mwambwiye yuko PTC ifitiye Cogebanque umwenda wa miliyoni 489,928 n'amafaranga 199. Ayo mafaranga mwavuze PTC ifitiye Cogebanque, mwatwibutsa mumva ijwi rya Amerika aho akomoka? Ikibazo kubera ko kiri mu rukiko, ndongera mbibabwire, twakwihangana, urubanza ruri vuba, bizavugwa, none nimara kuvugwa tuzababwira icyavuyemo. Ariko hari umubare twababwiye, nabo hari ibyo bavuga. Ubwo ikibazo umucamanza uzagishyikirizwa, uzatanga umwanzuro kugira ngo akize impande zombi. Mvugana na Maître Janvier Rwagatare wunganira PTC mu mategeko, hari itegeko yazamuye avuga ko ari itegeko ryemejwe mu mwaka wa 2017 n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi, itegeko rivuga ko guhera icyo gihe nta ngwate izongera kugurishwa mu Rwanda. Kuba Cogebanque musaba yuko iyo hoteli igurishwa, iryo tegeko muzi ko ririho? Yababwiye ko ari urubanza, we bo bavuga ko ari urubanza rwabaye itegeko. Ibyo umucamanza na banki zigira icyo bivugaho, nabyo umucamanza azabifataho umwanzuro ku wa gatanu, ku buryo nta nicyo nabivugaho nanjye. Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira banki Cogebanque, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika. Namwe murakoze, kandi munyihanganire ko ejo ntashoboye kuboneka, nababwiye impamvu. Murakoze namwe. Tukivuga ku butabera mu Rwanda, umushinjacyaha yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igifungo cy'imyaka 7 ku bagabo 2 baregwa muri dosiye ya nyakwigendera Kizito Mihigo. Yasabiye uwa gatatu bareganwa igihano cyo gufungwa amezi 6, bose bashinjwa ko bagerageje gucikisha Kizito Mihigo baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Umugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye urubanza. Ibi bihano umushinjacyaha yabisabiye aba bagabo 3 baregwa muri dosiye y'umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo nyuma yo gusobanura ibyaha barega. Arabarega ibyaha 2: icyaha cyo kuba icyitso cyo kwambuka cyangwa kwambutsa baca ahantu hatemewe n'amategeko, n'icyaha cyo kuba icyitso mu gutanga indonke cyangwa ruswa. Abo ni Bwana Jean Bosco Nkundimana wari umukozi wa Kizito Mihigo amufasha mu mirimo yo mu rugo, Bwana Joel Ngayabahiga na Bwana Innocent Harerimana wari warafunganywe na Kizito muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Uyu bushinjacyaha buvuga ko Kizito Mihigo yamwigishaga gucuranga bakiri mu munyururu. Bose uko ari 3 bagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga bambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Buri umwe ku ruhare rwe, umushinjacyaha avuga ko Kizito akimara gufungurwa mu kwezi kwa 9 2018 yatangiye gucura umugambi wo gutoroka igihugu mu gihe nta burenganzira yari abifitiye bwo gusohoka atabiherewe uruhushya na Minisitiri w'Ubutabera nk'umuntu wari wafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Nkundimana aregwa ko ubwo yari yatashye ubukwe iwabo i Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ariwe washatse umuvandimwe we Ngayabahiga akazabarangira inzira yoroshye yo gutorotsa Kizito.
aba bagabo bombi bemera bidasubirwaho uruhare mu gushaka gutorotsa Kizito Mihigo. Ni mu gihe Harerimana ari nawe wabatwaye mu modoka we ahakana icyaha cyo kuba icyitso cyo gushaka gutorotsa nyakwigendera. Harerimana avuga ko Kizito yamusabye kubatwara mu modoka ariko amubeshya ko bagiye mu bitaramo i Musanze, akavuga ko umushinjacyaha murega ko yari azi uwo mugambi kandi bitari ukuri. Kuri uyu mugambi wo gutorotsa Kizito Mihigo Ngayabahiga wagombaga kwerekana inzira yo kunyuramo bagera i Burundi nk'umuntu utuye i Nyaruguru, avuga ko bamugezeho bakererewe baturutse i Kigali, abagira inama yo kurara i Kibeho. Yemeza ko ubwo bari mu modoka Kizito yamubuje kugira icyo avuga, yanga ko umushoferi Harerimana yagira icyo abimenyaho. Abarego babiri Nkundimana na Ngayabahiga bavuga ko i Kibeho baraye muri chapeli cyangwa mu Rwambariro, mu gihe umushoferi we bamukodeshereje icyumba kugira ngo barare baganira atabumva. Bemeza ko bukeye bagasubukura urugendo, bageze hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bwakeye, umugambi wo gutorotsa nyakwigendera Kizito ukomwa mu nkokora n'abaturage bo mu karere ka Nyaruguru, ari nabo babafashe bakabashyikiriza inzego z'umutekano. Umushinjacyaha avuga ko Kizito Mihigo yari yabikije uwari umukozi we amafaranga 420 y'amanyarwanda n'amadolari 300 y'abanyamerika yo gutangamo ruswa. Abaregwa babiri Ngayabahiga n'umuvandimwe we Nkundimana bahakana bivuye inyuma icyaha cyo kuba icyitso mu gutanga indonke cyangwa ruswa. Nkundimana akavuga ko ibisobanurwa kuri iki cyaha nta na kimwe cyabayeho, ni ibintu yise mu magambo ye ibinyoma byambaye ubusa byahimbwe n'umushinjacyaha. Avuga ko amafaranga bamusanganye yaraye bwite aho kuba ya Kizito. Abanyamategeko Brice Bikotwa na mugenzi we Pierre Celestin Kubwimana bunganira abaregwa basanga icyaha cyo gutanga ruswa kitarabayeho, bakavuga ko nta bimenyetso simusiga bigaragazwa n'ubushinjacyaha kuri iki cyaha. Kuri Harerimana, Maître Kubwimana bakavuga ko yagombye guhanagurwaho icyaha kuko atarazi umugambi wo gutorotsa Kizito Mihigo. Mu ijambo risoza umushinjacyaha yasabye urukiko kuzahamya ibyaha abaregwa bose ko ari batatu, asabira Bwana Innocent Harerimana igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga. Naho kuri Bwana Joel Ngayabahiga we ubushinjacyaha bumusabira ko yahamwa n'ibyaha byo kuba icyitso cyo kwambutsa cyangwa kwambuka anyura hatemewe n'amategeko n'icyaha cyo kuba icyitso mu gutanga ruswa. Bumusabira igifungo cy'imyaka 7 n'igice ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2 n'igice z'amafaranga. Icyifuzo cy'ubushinjacyaha kuri Ngayabahiga ni nacyo kimwe ku muvandimwe we Jean Bosco Nkundimana, nawe asabirwa gufungwa imyaka 7 n'igice no gutanga ihazabu y'amafaranga ingana na miliyoni 2 n'igice. Abari guhereye kuri Harerimana asabwa kugirwa umwere agasohoka mu buroko. Ni mu gihe ku bavandimwe babiri Ngayabahiga na Nkundimana basaba guhanirwa icyaha bakoze bemera, ubundi bakagirwa bere ku cyaha cyo gutanga ruswa. Abanyamategeko babo babasabira kuzagabanyirizwa ibihano ku cyaha cyo kuba icyitso cyo kwambuka cyangwa kwambutsa baciye ahantu hatemewe, bakagirwa bere ku cyaha cyo gutanga indonke cyangwa ruswa, kuko ubushinjacyaha nta bimenyetso bugitangira. Nibutse ko Nkundimana na Ngayabahiga bafashwe bari kumwe n'umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2 2020 mu murenge wa Ruheru i Nyaruguru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Harerimana wari wabatwaye mu modoka aza gufatwa nyuma. Kizito Mihigo baregwa gushaka kwambutsa we ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 2 2020 nibwo hamenyekanye inkuru ko yapfuye aguye mu maboko y'inzego z'umutekano aho yari afungiwe muri kasho ya polisi. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda zavuze ko yapfuye yiyahuye, mu gihe abatemeranya nazo bavuga ko yaba yarahotowe. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch yo ntisiba gusaba ko habaho iperereza ryimbitse kandi ryigenga ku rupfu rwa nyakwigendera Kizito Mihigo kugeza ubu rutavugwaho rumwe. Niba nta gihindutse ku itariki ya 22 z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge azatangaza icyemezo kuri uru rubanza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Uyu munsi Uburundi burizihiza imyaka 60 igikomangoma Louis Rwagasore yishwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1961. Rwagasore wari umaze gutorerwa kuba minisitiri w'intebe yishwe n'abamusanze aho yiyakira agasangira n'abandi. Umwanditsi w'umubirigi Ludo de Witte amaze kwandika igitabo gisesengura uruhare rw'ububirigi mu rupfu rw'igikomangoma Rwagasore. Mu Burundi mu cyumweru gishize leta yafunze ibigo 9 bisanzwe byita ku mfubyi. Ni nyuma y'inama minisitiri ufite mu nshingano ze kwita ku burenganzira bwa muntu n'imibereho myiza yagiranye n'abayobora ibyo bigo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Mu gusigura imvo n'imvano z'igihagarikwa ry'ibigo 13, umushikiranganji Sabushimike Imelda araba ivyo gushigikirana n'agateka kazina muntu mu Burundi
yavuze ko ivyo bigo vyiciye amatwi kuva mu mwaka wa 2018 aho ababirongoye basabwa kwisuganya. Uwo mushikiranganji avuga ko ayo marerero bari bayasavye ko bokubahiriza ingingo zo gukingira agateka k'abana uko bibereye. Yagiriye ko adondagura ivyo bigo vyiganjemwo ibiri mu gisagara ca Bujumbura, kimwe Bubanza mu buseruko bw'u Burundi n'ikindi muri komine Mbuye iri mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi. Kazoza keza k'abana Orphelina Oasis, muvyeyi w'ikigongwe, Nigira neza Burundi, Orphelina Famille Ntangaje Josephine, Orphelina Care d'Urgence et de Mort, Orphelina Musamaria W'Imbabazi, Orphelina Ndayisenga, ikigo Kipayaje, My Father's House, Fondation Veuve Teresa Chimuramvya muri komine Mbuye, Hope Children Foundation, Idara Atinuru Gihanga, The New Life Ordination. Bamwe mu bafise ibigo vyafatiwe iyo ngingo yo kugarirwa baragize akangonongono ko kubaza igituma bugariwe kandi bariko bitegurira kwisuganya. Sindi Butume Celestin, umugenduzi mukuru mu bushikiranganji buraba ivyo gushigikirana, yabishuye ko mu igenzurwa ryakozwe vyari biboneka neza ko ivyo bigo atabushobozi vyari bigifise byo gutunga imfuvyi. Hariho ibikorwa vy'ibanze fondamento utegerezwa gukora kugira ngo ubuzima mu kigo buboneke. Igihe cyose tubonye ko hariho de standard ibishoboka byankenerwa, none ugiye ugasanga kumbure muri iryo rerero umwana ntashobora gufungura na rimwe ku munsi, nicyo kiba kivuyemo. None wamujanye ngo aronke sipariye. Abana wasanze batavugwa, none hari umuntu batavugwa n'ibindi. Urumva rero biroroshe cyane kugira ngo umuntu ashobore kubona ati iyi nuzeye iki kigo canke Orphelina c'est vraiment un centre à risque canke ntiri à risque. Hari abandi bafise amarerero bavuze ko bamwe mu bagira neza mva makungu babafata mu mugongo, babakorera nabi, bigatuma bigaragara ko aya marerero ariyo yataye mu ruduba abana. Felix Ngendabanyikwa, umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bwo gushigikirana, yavuze ko umuntu canke abantu biyemeje gushinga ikigo c'imfuvyi bategeza ko babona ko ivya mbere nkenegwa mu gutunga abo bana baba bashoboye kubironka. Amashirahamwe arafasha mugabo afasha inyuma y'inguvu z'abarundi n'abarundikazi, kuko abana nab'igihugu bwa mbere. Nimba ariyo ntererano iza gufasha ifasha mugabo twebwe nk'abafashe initiative yo gushinga ikigo, twebwe nyene twabanza gukora ivyacu tugasaba intererano z'ibizareta canke z'abandi mugabo bijya twita base essentielle twe tubifise tubikwiza na leta irashobora gushira mu bwoko kwayo. Mugabo tutabikwiza nawe urumva yuko uwo mwana ariko araregwa mu buryo budatomoye cyane ku buryo azovamo ikintu. Ni naco gituma rero tugira tuti twubahiriza amategeko, hanyuma bikunde yuko dushobora gukuza abo bana. Iyo wareze abana bagakura hanyuma ukabona bariko baravamo ikintu, biraryoshe cyane. Ku bijanye na kazoza k'abana bahora barerewe muri ivyo bigo vyugawe ndetse n'inyubakwa zahoramwo abo bana ico zigiye gukora, umushikiranganji Sabushimike Imerde agira ati: dusabye ko mutumva kandi mudukundire abana, turabakuyeyo muri ibi bigo tubaronderera ahandi tubashira. Ikigo nambe kiri ahantu hitwa ha leta, aho hantu haregukira leta. Nihaba naho ikigo kiri ahantu ku muntu yiyungunganije, nibaza ko ahantu aragumana, mugabo abana turabakurayo tubashire mu kigo tubona yuko gishobora kubafasha neza, gikora cisunze amategeko. Tugomba dutangure kurondera aho abo bana bashobora guca baja. Ibindi bigo vyasabwe kwama vyitunganya neza mu kwitaho ineza y'indero y'imfuvyi, abafise ibibadidaniye nabo bakitura ubushikiranganji buraba ivyo gushigikirana. Ibiharuro vyegeranijwe n'ibigo vya leta bijejwe kwegeranya ibiharuro mu mwaka wa 2013 vyerekana ko muri uno mwaka ibigo vy'imfuvyi 98 aribyo vyari biri mu gihugu cose. Ivyo biharuro nyene vyerekana ko ibice bigera kuri 3 vya 4
vyuguruwe inyuma y'ubwimo bwo 1993 inyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubeli ya Baro mfasha buri munsi kuyabagezaho. Nongere mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika muri benshi. Ndifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.